ijambo ry'Imana riti bazova mu buseruko no mu burengero, mu bumanuko no mu buraruko, baze mu bwami bw'Imana. Ijambo ridasanzwe turyumva ni Yesu Kristo, ariko risanzwe ryaravuzwe n'umuhanuzi nziza hasigaye ibinjana vyinshi nka 6 ngo Yesu nawe nyene iryo jambo asubira ryibutsa rishikirize. Igihe umuhanuzi nziza yarivuga ryari ijambo rigoye kumira, kuko vyari bigoye. Abakureye abavukiye bagakurira mu gihugu c'Isirayeli bari bazi ko aribo b'imbere, atabandi Imana yogirira neza, ibyiza vy'Imana bitobatumbera, ari banyagupfa, atakindi coshoboka kiretse guheza nabi, guhereza mu gaheza no mu muriro. Bagaheza bakagira bati twebwe turaba Imana yitoreye, kandi vyari vyo, mugabo Imana igashaka kubabwira ko atari Imana yabo gusa, ari Imana yashimye kumenera iwabo, mugabo bakabwirizwa kwakira ubutumwa bwo kuzobishikiriza n'abandi Imana itari yarimenyeje ubwa mbere, kuko twavyumvise ngo bazogenda babibwire n'abandi batigeze bavyumva bumva ivyinyerekeye. Izaya akagira ati mbere nzotora no muri abo bantu bavuye irya nino abahereza nk'uko abegere altari, mbere ndabateremwe n'abarevi, ni ukuvuga abitaho ivy'amasabamana nk'aba bo muri korale canke abasoma ibisomwa canke abandi bose batunganya ivyo mu ngoro y'Imana, bavuye hirya no hino nabo nyene begere. Iryo jambo ryari rigoye kumva. Muri Isirayeli yari isanzwe mu gusenga kwabo hari amazone, ndavyite gutyo, hari ibibanza vyagenewe bamwe utari muri abo udahihonyozamo ikirenge, ari ibibanza vy'ab'imbere bikaba biriho, ibibanza vy'abagabo b'Isirayeli bikaba biriho, ibibanza vy'abakenyezi mugabo muri Isirayeli bikaba biriho, mu nyuma nk'hariya hanze hakaba n'ibibanza vy'abanyamahanga barengana ko batokwegera, ata burenganzira bafise bwo kwegera. Kumva iryo jambo ngo nzobatoramwo abahereza nk'uko abantu bavuye hariya ku muryango kure hanze, ngo bazotora mbere begere kwa rutari, ryari ijambo ritumvikana, kuko cane cane bagira ati ibi ni ivy'iwacu n'ivyo mu nzu iwacu. Abandi barashobora kuvumba ko, mugabo bavugira hariya kw'irembo kure abanyamahanga. Umuhanuzi Yesaya ati nzobatoramwo mbere n'abahereza nk'uko abaze babasengeshe. Ntivyumvikana. Hari mwikatikisimu ya kera mu gitero barabatera ngo mbega umwirabure yoshobora kuba umusaseredoti, bishura ngo iki? Bishura ngo yaye, ngo n'Imana ntikavyumve, kuko Imana ari nyeranda, bashaka kuvuga ngo yera, itoshobora kugerera umutima wayo, itoshobora kugerera mu muntu asaguke yirabura nka jewe, kuko Imana ari nziza kandi ari mutima, atoshobora kugerera mu muntu ameze nk'uko. Niko bwa mbere bavyibaza, murumva si n'ivya kera. Murazi ko n'abasaseredoti bacu baho hambere, kubera baba bagiye mu mugwi w'abantu bandi, wasanga batavuga ngo tuvuga ego abakristo ni muze, ugasanga bavuga nk'abazungu, kuko umengo ntibari babikwiye. Bamwe b'iwacu ba mbere turiko turagirira imyaka 100 batuye mu 1925 mu kwezi kwa 12, bakaba abapadiri ba mbere, abantu bagatangara ngo ivyo navyo nibiki, maze ugasanga bameze nk'abandi bazungu. Iryo jambo riko riravugwa rero, murumva ko ritari ryoroshe kumva ngo bazobatora no mu banyamahanga baze bahereze inkuka ya misa, bahereze inkuka zari z'ico gihe, baheze baje no mu barevi, no kuvuga bitehe ivy'ijambo ry'Imana, bigira imbere baje mw'isakirisi baje kwa rutari. Iryo jambo ryari rigoye. Yezu ararisubiyemwo nawe, ararisubiyemwo kuko batubwiye ngo mu rugendo ruja i Yerusalemu ngo yagenda araca mu bigwati no mu bisagara, mbere agashika n'i Yerusalemu. Bikavuga ijambo ridasanzwe yuko urukiza rw'Imana rutagenewe abantu bamwe. Ntiyashaka kuja mu bigwati gusa mu bantu bato bato, umuntu ashobora no guhenda akazirika ku catsi. Ubona ko navyo nyene tubishobora, cane cane iyo twigize abanyabwenge tukaja mu bantu twita bato bato, tugaheza tukabahendahenda tukabazirika ku catsi, arivyo dushaka kubakurako
tukabibakura ko kumbura atandi neza yabo twiyumvira. Ntiyaja muri abo gusa, yaraja no mu bisagara ahantu hari abantu b'incabwenge naho nyene akajayo, kuko azi neza ko nabo nyene abanyabisagara canke abo mu bigwati bisanzwe azi ko bose bakeneye urukiza, kandi bose bagenewe kwakira ibyiza vy'Imana bagaheza bakabitambutsa bakaza kubibwira n'abatari bwabimenye. Mu gutemberera ibisagara ntiyaretse no kuja gutembera no mu gisagara ca Yerusalemu, kandi yarazi bizohabera amabanga y'icungwa ryacu y'urupfu n'izuka vy'umukama. Mu kujaho hose yagira nk'umuganga heza akaza araja cane cane mu bitaro, akabanza guhera ahazi ko hari abantu baremvye kugira ngo abitwararika baramire, kandi abo baremvye bari mu bisagara bakaba no mu bigwati no mu mihana. Bose turimwo abantu dukeneye gukira, turimwo abantu dukeneye urukiza rw'Imana. Agaheza rero akaja hose urukiza rw'Imana ngo dutegere, afashe abantu gutegera yuko bose bakeneye urukiza. Ubwo twebwe turemera yuko ibyiza vy'Imana bigenewe abantu bose, kandi abantu bose bashobora kugira ico bakiriye kikabagirira neza, nabo bagahamagarirwa kugirira neza. Abantu twavyumvise mu gisomwa ca mbere ngo bazoheza bagende no kubwira abo mu mazinga ya kure ivyo batari bwumve bivugwa ko iyo n'Imana ivuga. Ubwo twebwe ntitugira tuti hayaga bangana, twebwe urugero turiko hari abo nabo tutokwicarana tutoja hamwe, ubwo ntibiriho. Niyo umuntu aduhamaye agatelefone canke doze tugira tuti burya je hirya yose ho nari kumwe na musitanteri, nari kumwe na chef d'ozone, nari kumwe n'umukurukana, kugira ngo abantu batebe bumve ko ntari ku rugero rwabo, jewe nsangira n'abantu bigiye haruguru. Ubwo ntibihari. Ati jewe nari kumwe na patiri, kugira ngo bumve ko abandi baririmbira Imana mutari ku rugero rumwe. Uzurajaho no kwa patiri kugira ngo bumve ko mutari ku rugero rumwe. Uzuraja kwa naka wundi ukamenga ari abantu bitokunda ko bakwegera. Ubwo abo tugendana, abo twita ko twogendana, ubwo si bamwe gusa. Yezu yaja mu bigwati akaja no mu gisagara ngo abantu bose bategere ko ivyiza vy'Imana atanumwe bisiga inyuma. Ubwo turemera ko urukiza rw'Imana rugenewe abantu bose. Aho bukera turaja mu matora y'abazoturongora mu kibano, baradushikirije imigambi ubwo kuva tuzokwiyumvira abantu bazotwegera twese bakatwegeranya, maze ivyiza Imana yahaye Uburundi bakumva ko bigenewe bose, bakaba abantu bateza imbere koko ineza rusangi, ineza ya bose, atari ineza y'umugwi mutoyi w'abantu bavyumva kumwe, abantu basangira, abantu bafise ivyumviro vyegeranye gusa. Mugabo tukumva ko ineza rusangi tuzoyiteza imbere, ngo abantu bose ibyiza bibashikire, kandi abo bantu bose bumve ko bahamagariwe gushikiriza vyiza abantu bose, kugira ngo umuntu wese yiyumve. Mwebwe muzotorwa canke muzokwitoza, canke abamaze gutorwa, canke abazogenwa, canke abamaze kugenwa, ubwira ijambo turumva ko ritwerekeye yuko ivyiza vy'Imana yacishije aho tubaye cane cane hano mu Burundi bigenewe abantu bose atankunzi, kuko ari ivyiza vy'ineza rusangi bitotumbera mu mihana imwe gusa canke mu migwi imwe abandi bataronseko. Iri jambo ryavuga ico gihe mu gihe c'umuhanuzi Izaya rikaza mu gihe ca Yezu Kristu, biroroshe ko turishira ku ruhande tugaheza ntiduhinduke. Batubwiye ko Yezu yariko aratera yerekeza Yerusalemu, yerekeza mu gisagara ceranda, aho tuzi cahabaye. Yezu ari ku rugendo, ntahagaze, ntagumye hamwe, ari ku rugendo. Kandi umwanditsi Luka aguma atwereka ko Yezu Kristo ari ku rugendo. Mu vyo yanditse mu nkuru nziza avuga incuro 88 zose ko Yezu ari ku rugendo.
iruka nabivuge kuko yabaye n'umugenzi wa Pawulo mweranda yamenyesheje inkuru nziza agava muri Israeli agaca mu Zabugereka akaca hehe akazoteba agashika n'i Roma. nta miduga yari hari ico gihe yagenda n'ubwato agenda n'indogo gahanda akagenda n'amaguru agenda ashinga imibano y'abakristo. Ariko uko kugenda cane kukaba urugendo rwo mu bwenge kuko abantu babwiriza kumenyera guhindura ivyiyumviro. Kumwe abarundi bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze, akabwiriza kumenyera guhindura ivyiyumviro. Aha Yesu agenda abatumwa bakabwiza kuva hamwe bakaja n'ahandi kugira ngo ntibatebe biyumvire ko ibintu vy'Imana bigenewe abantu bamwe. Mbere dusome inkuru zo kwa Mariko tukabona ko Yesu yirukanywe n'abo basangiye kwemera basangiye kahise, yahungiye mu ntara y'abapagani kandi agasanga y'abantu b'umutima mwiza nka wa mukenyezi w'Ifenisiya. Yesu yateye akavuga ati wa mukenyezi we ukwemera mbonye no muri Israeli mu dusangiye kwemera ntako nari bwaboneyo, ngo batumwe batebe bategere ko ibyiza bitari wabo gusa biri n'ahandi no mu bindi bice vy'isi no mu bantu biyumvira ko batazi Imana nk'abo mu bihugu by'abapagani. Ubwo rugendo Yesu yagira n'ubu ari ku rugendo i Yerusalemu nitugwakire natwe ruba urugendo rwo mu bwenge ruva mu mutwe rugashika mu mutima. Nihaba hariho urugendo rurerure abantu bashobora kugira so ko kuva ngaha gushika za Ngozi canke za Bujumbura canke mu bindi bihugu. Urugendo rugoye kandi ruhambaye n'ubwo kuva mu bwenge mu mutwe kugira ngo rutebe rushike mu mutima. Mu mutwe nico cicaro c'ubwenge umuntu ategera ibintu biriya kumva ko arivyo bitumbereye. Mu mutima nawe akaba icicaro co gushaka, no kuvuga ivyo nategereye nkaheza nkagira ugushaka ko kubishira mu ngiro.